Imisegetera yose hamwe yaturiwe ni 97 hamwe n'amato 7 yafashwe y'abarovyi bakoresheje imisegetera. Rero ibikeya mu bikoreshwa kuko twama twabituriye kandi tukabandanya nyene dutera kamo yuko nubundi tuzobandanya kandi yuko ahubwo tuzosaba amategeko ko yokurikizwa mu bijanye n'abakoresha insenga nk'izo maze bashobore guhanwa hisunzwe amategeko agenga uruja n'uruza mu kiyaga. Ibi bikoresho byafashwe n'umugwi ujejwe gucungera uruja n'uruza rw'ibica mu kiyaga gwifashishije igipolisi n'igisirikare basanzwe bacungera umutekano mu kiyaga. Rero ivyo bikorwa biri mu bikorwa vya misi yose, mu bindi bikorwa byinshi mu gusanzwe ukora. Akamo dutera abakoresha iyi misegetera itemewe n'amategeko mbere yica amafi, yica ibinyabuzima bwo mu kiyaga, nuko bokumva impanuro bama bariko barabaha. Twama twakoze inganda zo kubigisha ko babwiriza kubahiriza ikiyaga kuko ivyo biri no mu bihungabanya umutekano w'ikiyaga. Nico gituma rero uyu mugwi ivyo ntuvyihanganira kuko uretse yuko vyica amafi birashobora no guteza amasanganya mu biyunguruza mu kiyaga kuko hari igihe babitega bagaca bagenda bikagumayo canke ugasanga vyaragiye hasi mu kiyaga. Ivyo vyose bigatuma rero ubuzima bwo mu kiyaga buhungabana ndetse n'abiyunguruza baciye mu kiyaga nabo nyene ugasanga urashobora kubatera ingorane. Rero twagomba twongere dutera kamo bugira kandi si n'ubwa mbere tugateye dutera kamo abarovyi bubahirize ikiyaga Tanganyika kuko ni cy'igihugu si cyabo, bamenye yuko bacononye baba bariko bononera igihugu cyose n'abakoresha ico kiyaga bose. Yari kubari